Video y'uno munsi tuyitanguranye n'umurisho w'ingoma hamwe n'igikoko c'imparage. Iki gikoko kigizwe n'amabara yera n'imirongo yirabura agihishusho cisangije mu bikoko byose. Mwiyumvire kino gikoko kitagifise ino mirongo nico bakiciswe imparage. Aha rero niho havuye umugano uvuga ko umuntu yatakaje akaranga abameze nk'iki gikoko c'imparage catakaje imirongo. Ibi biza kudushikana ku mico n'akaranga by'u Burundi bikaba biri mu butunzi buhambaye igihugu gifise, ariko benshi ntibabimenye. Uko kutamenya aka gaciro benshi byatumye biyambura iki kirezi twambitswe na basokuru maze barahinduka baba nka yamparage yatakaza imirongo ku mubiri wayo. Ariko nubwo biruko harabakigerageza kubungabunga kino kirezi. Ku birometero 9 gusa uvuye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega ubushitse neza na neza mu Gishora uzokwakirwa n'umurisho w'ingoma umurage twasigiwe na Ntare Rushatsi umwami dukesha ingoma y'u Burundi. Mugwaruka guno munsi benshi ntavyo baza, ariko ingoma zifise ikibanza gihambaye mu mico y'abarundi. Imbere y'abakoroni zaravuzwe igihe cyose ku munsi mukuru w'umuganuro. Umuganuro wari umunsi ukomeye mu Barundi wahoze umwami n'abarundi hagaheza giga ubutaka n'imbuto z'amasaka ngo zizezere byinshi. Wari kandi umunsi mukuru wo kurya umwaka, umunsi wo kuryoherwa. Abarundi baratamba bakavuza ingoma bagahereza ku mugigo wo kubandwa. Uwo munsi mukuru wahimbaje ubwa nyuma mu mwaka w'igihumbi 1929 mu Bukeye mu ntara ya Muramvya, kuko mu nyuma abazungu baciye bawufuta bavuga ko ari imigigwa ya gipagani idahuye n'imyemerere yabo. Kuva ico gihe bategetse abarundi ko atawohirahira ngo yongere guhimbaza uwo munsi mukuru. Badutegetse guhimbaza Noel na Pasika, ibintu twahawe ku nguvu tutumva nico bisigura. Igitangaje kandi kibabaje nuko Burundi bumaze kwikukira butagarukanye wa munsi mukuru w'umuganuro, ahubwo twagumye duhimbaza bya bindi nyene. Kwigenekerezo rya 25 Kigarama buri mwaka abakirisutu baturyohewe kubera ko Yezu yatuvukiye. Twakuze tuzi ko Noel na Pasika ari misi mikuru dutegerezwa guhimbaza, ariko ni gake twabwiwe umuganuro nico wasigura ku buzima bw'abarundi. Nubwo umuganuro wafuswe, ingoma ntizafuswe kuko ntivyo nashoboka. Ziri mu maraso y'abarundi kanatsinda ziduhuza n'Imana. Abatimbo nibo babizi ko kuvuza ingoma ari banga rifite ico risigura. Abanyamahanga bibaza ko tuba turiko turinezereza gusa, ariko hari ico bisigura. Muco bisigura hari nk'indahiro ivuga iti sinzigira mpemukira igihugu, ibi ni nabirenga ko nze nshake mve. Kandi ibi birakora. Nta wahemukira igihugu c'u Burundi yigeza heza neza. Mu butunzi Imana yahaye Burundi kandi harimo ururimi rw'ikirundi benshi ntavyo baza, ariko ni mu Burundi honyene uzosanga twese tuvuga ururimi rumwe. Umurundi w'Inyanza Lake no mu Burundi wo mu Bugabira bose barahuza. Umurundi wo mu Kumoso n'umurundi wo mu Mugamba baraganira tangorane kandi bagahuza. Iri tungiyo tuza kurimenya ntitwari kwemera ko baducanishamwo mu kuducamwo amoko. Batubwiye ko hari abahutu, abatutsi n'abatwa, ariko muze mutembere hose, muze musome ibitabo byose byo kwisi, nta bantu badasangiye ubwoko bavuga ururimi rumwe. Hari ibihugu usanga bifise amoko menshi ugasanga byaraboroheye kuyahuriza hamwe, ariko mu Burundi dufise ubwoko bumwe byaratunaniye kumvikana ngo tubumwe hanyuma twubake igihugu cacu. Hari video nigeze gucisha ngaha yavuga ubushakashatsi bwakozwe n'abahinga mu vya kahise na archaeology bariko bagerageza kurondera imva ya Yezu. Naravuze kumva ya Taripyote yatowe mu bumanuko bw'igisagara ca Yerusalemu mu myaka y'igihumbi 1980. Naronse amakomantere menshi, benshi banyise umubeshi, banyita umuhakanyi. Ariko ubu ntibwari ubushakashatsi bwanje, ahubwo bwari ubushakashatsi bwakozwe n'abanyene baje kutwigisha ko Yezu yadupfiriye kubw'ibyaha twakoze hanyuma arazuka
yurira mu ijuru akazogaruka gutora abakoze neza akabatwara kwa data wo mu ijuru. Ikintu kibi gisumba ibindi burya ntibwari ubukoroni, ahubwo n'ubukoroni bwasigaye inyuma yo kugenda kw'abazungu. Basize baduteyemo kode aho twubwacu twikoroniza mu kugwanya n'ugerageje kunegura ivyumviro vyabo. Iyi niyo ngwara tugwaye kandi izotugora gukira. Uno munsi umurundi n'abanyafrika benshi turindiriye ubuhigwe bw'ijuru n'igaruka ry'umucunguzi Yezu Kristo, ariko abandi si bibarindiriye, ahubwo bariko barondera uko botabarikira imwa muntu mu kugishakira ubundi buzima ku yindi mibumbe. Batwigishije Imana nabo mu by'ukuri batemera, bo bizera siyanse, ubushakashatsi, innovation na technology. Mu gihe bo bari muri ibi byo kurondera inyishu z'ibibazo bihanze isi, twe turi kwizera Imana kwizodukemura ibibazo byose dufise. Byose twabituye Imana maze tugakomeza amasengesho twizeye ko yumva imiborogo yacu ya buri munsi. Mu gihe turiko twirukana iterambere bizotugora kurishikako, mu gihe inshingano canke responsibility zacu twazituye Imana, kandi Imana atari y'u Burundi ahubwo Imana ya Isirayeli, Imana atari ya ntare rushatsi ahubwo Imana ya Ibrahimu, Imana atari ya ntare rugamba na mwezi gisabo ahubwo Imana ya Daudi, Yakobo n'abandi.